Akazina kanje nitwa Ndayiragije Eliezer. Nitwa Chiza Gerard. Chiza Ahmad. Ahmad. Ndakumamagara Gerard. Okay, hapo ni fresh. Yo vibro. Fresh kwe. Umeze neza? Sana. Gute mtaa? Ni sawa. Umeze neza? Cyane. Cyane gose. Yego. What's up my people? Umeze neza, James fresh, ni Elvis Blight, akabiri gato gateke Imana nini. Uno munsi urabona hazindutse hameze fresh. So ni kuri TV yanyu Wide Vision TV, tubandanya tubaha ibiganiro bimeze neza, tutibagiye mugire subscribe, like, share and comment. So uno munsi rero turagarutse ku show twaheruka kera, ikiganiro twaheruka kera, vlog twaheruka kera ivuga ngo question with money. Ndazi ko mwari mubikumbuye cyane, ndazi ko mutari mubiherutse, ariko nagarutse ku yindi mwemu idasanzwe. So muraba ko turi kumwe rero no munyeshure twa aya masaha nyene nayo gutahira ko abanyeshure. Uno munsi rero tukaba tugomba gukora ikiganiro kivuga ati question with money, ikibazo ku mafaranga. Are you ready? Uriteguye? Yes. So bwa mbere na mbere ariko radukurikirana manzi babwire izina ryawe. Akazina kanje nitwa Ndayiragije Eliezer. Ndayiragije Eliezer. Eliezer. Ewana, je urana amafaranga ya? Ndabona inoti uri diaspora kabisa. Ikiganiro kimeze uko. Wenda guha amahera we fata uko yafata uko. Ekora vyumva? Ndabibona. Wenda kubaza ya ni 25. Ndayabonye ni 25. Okay. Ndakubaza ibibazo bitanu. Ikibazo kimwe kimwe cyose ni 5,000. Ukinaniwe ucu yansubiza. Ekora vyumva? Kandi ikibazo ciyumvira muri 10 secondes. Nta kuntu hompa 20 secondes. Kina kibazo. Muga kikunaniye uzubira yitubwira hakiri karati George ico cinaco shoboye. Kinaniye je ntishirirwa kiramena umutwe uko kizoba cananiye. Kandi kindi naco no munsi sinza kubabaza ibiri inyuma y'igihugu cacu c'u Burundi, ndababaza ibintu byo ngaha nyene mu Burundi. Okay? Eliezer. Oui. Ikibazo cyambere kiravuga ngo mbwira sekuru umwami wa mbere yabaye mu Burundi. Mwana wa mama. Cyo kibazo. Iba ntavutse kuri ba mwambutse. Aco noshobora. Ariko wariyoze. Idaritse kandi kwibagira bibaho. Subiza 5,000. Aya mbere ngo nanje ndabaza. Umwanya mpagaze ngaha. Ndakorera ubusa kandi nanje ndakwigoye nkagarara ngaha. Oya none wowe rega izi nizo chance zawe ngaha. Birashobora kunanira urumva nanje ndafasa kanya nk'abitabacireka twuyage. Yego wowe ivyo turazavugana. Urashobora kuvuga ati ko wafasha akanya nawe tora kakanya. None turavugana ibibazo bandanye. Sivyo? Ikibazo cya kabiri kiravuga ngo Mwezi Gisabo yatwaye afise imyaka ingahe? Yatwaye afise imyaka 12. 10? 12. 12? Yego. 5,000 yatwaye. Kura 5,000 yatwaye. Urayatwaye. Umuntu wa mbere duhuye arayatwaye amafaranga friend. Ndayabise. Ico kibazo uragitora. Karambere ndayabike. Arasura kumbaza ibintu ngo ko twahagaze ngaha. Ndayabike ngaha. Bayabone. Bayabone. Uraza kumbaza ngo none ngo uraza kumbwira ngo ahubwo wombora niwe uza kutugurira ifari. Oya uranyongera uko jewe urumva akanya mfashe. Nishaka kibazo ndakubwira. Erega akanya mfashe. Uratsinze ahonye uratwara. None iyo ndatsindwa naho washuma inkoni. Iyo watsindwe twari kwivugana nyuma ya kamera. Sawa bandanye. Ntare Rugamba Rutaganzwe yavukiye he? Inari ya komini ya. Ico kibazo kiragoye cyane utari mu ntutse yabo. Ko amenye imyaka yavukiye yatwariye ko mwari kumwe. Ico ni Imana yasatse kundwegurira nyene. Okay. Ikibazo gikurikira kiravuga ngo Ntare Rugamba yimitswe mu mwaka wa kangahe? Acapfa mu mwaka wa kangahe? Ndibaza ko yapfuye
sindashibaza kwe sinogitora kwitora amahera yawe. Ego. Ikibazo ca nyuma kivuga ngo nijyahe zina Mwezi Gisabo yitwa ubwa mbere bataramwita Mwezi Gisabo. Mwana wa mama. Ibyo bibazo sivyo wanje atarariye najya. Ewana bakunzi ba Wide Vision TV murabona mu bibazo bitanu aratoyemo ikibazo kimwe. Brazi ico kibazo wagitoye gute? Ico kibazo wakibwiwe na sokuru wawe warasomye amateka byagenze gute? sha ni haje umuntu nyene uhura agenda arahura n'ikintu akagisoma canke ukaba mu bantu bakamukubiyaga nawe ugasanga urabitahuye. Ndibaza ko cashiye kiguma mu mutwe rero. Ndakubaza ikibazo kimwe ugitoye amahera ishiraguma. Kinaniwe ushansubiza. Ngwereke. Gi 20 000. Kare ari 25 kimwe bagitoye. Bagitoye. Nawe nizere kuza gutoramo cyangwa bitore vyose. Kandabe ngerageza amahirwe. Naba navyise neza ndabitora. Safi. Canke binane ntakuzi. Ego. Sindana kubaza no nibibazo biri out of country. Ndakubaza ibibazo byo ngaho mu Burundi. Kibazo ca mbere kiravuga ngo mbwira sekuru w'umwami wa mbere yabayeho mu Burundi. Sekuru Mbwira izina rya sekuru w'umwami wa mbere yabayeho mu Burundi. wana wezi. Miremo. 5,000 ya mbere akaba agiye ukabona niyo n'ikibazo ca mbere. Ikibazo ca kabiri kiravuga ngo Ntare Rugamba Rutaganzwa. Rugamba Rutaganzwa. Yavukiye he intara iyi komine iya. yavukiye Gitega. Wovuga ati yavukiye Gitega Mu ntara ya Gitega. mu komine Ikibazo ca gatatu kiravuga ngo Ntare Rugamba yimitswe mu mwaka wa kangahe acapfa mu mwaka wa kangahe? Icyo ntakibazo. Twahize. Niyo navuze ati nafise amahirwe ndayaronka canke. Hasigaye ikibazo ca nyuma last question. Maybe reka twizere ko azagitora. Sivyo? Nijyahe zina Mwezi Gisabo yitwa ubwa mbere bataramwita Mwezi Gisabo. Ntare Rugamba. Ntare Rugamba. Aya. Nijyahe Zina Mwezi Gisabo yitwa ubwa mbere bataramwita Mwezi Gisabo. Ntare. Ya bakuze Wide Vision TV tayari ibibazo byose biramunaniye. Yafate hora yifatira mu ntoki. Ndakwakuye fence. 1 2 3 4 nasubira. Okay. Ikibazo ca mbere kiravuga ngo mbwira sekuru w'umwami wa mbere yabayeho mu Burundi. Ntare Rushatsi Cambantanga. Ntare Rushatsi Cambantanga. Nakubwiye ubwire sekuru wiwe. Okay. Ikibazo ca kabiri kiravuga ngo Ntare Rugamba Rutaganzwa yavukiye mu ntara ya ikomini ya. Ikibazo ca gatatu kiravuga ngo Ntare Rugamba yimitswe umwaka wa kangahe acapfa umwaka wa kangahe? Ikibazo ca nyuma kiravuga ngo nijyahe zina Mwezi Gisabo yitwa ubwa mbere bataramwita Mwezi Gisabo. Urakoze cyane. Yo vibro Freshkwe meze neza sana. ewana ndibaza uyu muramwibuka
Yego. ukuteye nukusabira yo mane ibyo kuririmba sivyo wanje mane so ubu rero sinje ngo turirimbe ubu nje ku bintu by'ibibazo ro ara amahera ni femiri urayabona Ndabona. we manzi yafati ro nayo wanje ihe nayo wawe ro mugabe ewana aza kuba yiwawe biciye mu buryo Arakuyovemi. harura Daru. eh Aya reka Aya ni ndakwizeye. Reka 10. ndakwizeye. aya ni 10 naya ni 10 Ndabibona. narabona Eh. ni kibazo Eh. amafaranga Mm. okay wagiye ikibazo ca mbere reka kuraba reka kutrisha shaka kugumana na kiyo ikibazo ca mbere kiravuga ngo mbwira sekuru w'umwami wa mbere yabayeho mu Burundi Sekuru w'umwami wa mbere yabaye mu Burundi. yabayeho mu Burundi ukuteye nukusabira ngaragura Sekuru w'umwami wa mbere yabayeho mu Burundi. ngo maso yanjye ni wo wareba mama hera Ye. Birazi. Ya vraiment. maze Jenze umuntu 5000. maze ngiye Hafu mumbaza umwami. bohya mwamura mutsa ikibazo cya kabiri kiravuga ngo ntare rugamba rutaganzwa yavukiye mu ntari ya komini ya Ntare rugamba rutaganzwa yavukiye mu ntari yayo. komini ya Shangira yo bari Muramvya. Ni Muramvya yavukiye Muramvya. imamani Nabyonze bende bi. Nananze ego. azga divire uzone ko azga ibibazo bibiri Salami nyinshi ibyo bintu. ndayiguhinyisha Ego vraiment. ntare rugamba Ego. yimitswe umwaka wa kabiri Piti girl for me. Give my money. Amahera arancitse vraiment. Ndabibonye. Asigaye ibihumbi 5 pe. 5 million. Yego. Nijyahe zina mwezi gisabo. Yitwa ubwa mbere wataramwita mwezi gisabo. Ukutaya rukuira. Mwezi gisaba izina yitwa bataramyimika ngo abe mwezi gisaba. Big Fizzo. Yitwa Big Fizzo. Wapi vraiment yo sarancitse. Ebyo bibatso. Naramuriye kweringa anye kweringa. Ibyo bibazo byawe ndumva gusa basi nyinshi ibyo bintu basi ngenda bimenya. Okay. Cameraman zimya kamera.